Misitaki tatizo na mapenzi, hivi niko busy na kazi zangu. Kama kupenda najipenda mwenyewe. Hello my team Pisco Entertainment and Media, turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno musi. Psikologe nkuko vyamaniwe abategurira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza mutimbega psikologe. Uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro kivuga ku muririmvyi w'Umurundi agezweho uyu munsi. Nkuko vyama narababwiye yuko uyu munsi ngiye kuzandagenzura amashene ya YouTube y'abaririmvyi bakorera mu gihugu c'u Burundi, abaririmvyi bariko baravyifatamwo neza uyu munsi. Uyu munsi rero nabateguriye amakuru avuga ku vy'urubuga rwa D1. Mbega D1 nuwahehe? D1 yaje mu kakino ryari? D1 yoba ari mu muziki gute? Muribaza muti mbega D1 ku rubuga gwiwe rwa YouTube yoba akurikiranwa n'abantu bangahe? Muti mbega D1 yoba afise indirimbo zingahe? Muti mbega izo ndirimbo za D1 ko watubwiza DJ Fernando ko zose zoba zifise umuriyoni w'abashoboye kuziraba, iza D1 vyovyo vyifashe gute? Ko tuzi nawe D1 ari umuririmbyi avyifatamo neza, muti ivyo vyifashe gute? Ivyo nivyo tuza kuganira ko muri kino kiganiro. Ukaba rero uri mushasha ariho ukibona urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe. Ugire subscribe wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, hanyuma uze no kugira partage ikiganiro gishikire abantu benshi. Kumbure nabo hariho abantu benshi bashaka kumenya amakuru ya D1, kuko maze gukora ikiganiro kivuga kuri DJ Fernando nkora n'icagusto, hariho abaciye bambwira ati burya na D1 turakeneye kumenya ivyiwe. Nico gituma rero uyu munsi naje kugira ngo ndababwire ivyerekeye D1. Rero reka tumira amateka toya, turaje tuce tubabwira mwidonido ikivyo twabateguriye ivyerekeye uwo muririmvyi Diodoni canke D1. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Ugiye kubana namwe muri ikino kiganiro ni psikologe nkuko vyama, niwe yabatunganirije kino kiganiro. Nkuko narimejeje rero kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku munyamuziki w'Umurundi. Umunyamuziki uyu munsi ariko aravyifatamwo neza, uwo nawe suwundi ni D1 cha Diodone. Nkuko nari nabi ibabwiye mu ncamake, muti D1 uwo nawe ninde? Benshi bamuzi ku izina rya D1 kandi benshi bamubonye mu muziki, ariko D1 kuva mu Kayanza, yavukiye mu ntara ya Kayanza ariko aja gukorera umuziki mu gisagara ca Bujumbura. Akaba ari muri management Iteka, akaba ari bo bashoboye kumumanaginga, ari bo bashoboye kumushikana aho ageze uyu munsi. Ariko management ikora ivyayo, ariko umunyempano nawe agakora ivyiwe, kuko ugiye kuraba ivyo D1 aririmba nibiri muri we. Numuririmvyi nka jewe nemera, numuririmvyi yandika neza, ni umuririmvyi ubona no mu kuririmba yuko aririmba ariko arafeelinga, ubona yuko aririmba ibimurimwo. Rero uyu D1 uyu munsi naje kugira ngo ndababwire ivyerekeye urubuga agwiwe. Mbega muribaza muti D1 akurikirwa n'abantu bangana iki ku rubuga gwiwe rwa YouTube? D1 urubuga gwiwe rwanditseko D1, handitseko D
akarongo hanyuma akacandika ko 1 akurikirwa n'abantu bagera ku bihumbi amajana 341 341,000 bamukurikira bamaze kugira subscribe ku rubuga gwiwe rwa YouTube. Akaba afise n'indirimbo zishika kuri 41. Murumva yuko D1 ari umuririmvyi azifatamo neza, umuririmvyi ariko aratera intambwe muri ikano gakino k'umuziki wo mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero zino ndirimbo nkuko nari 41 sinozibabwira zose, ikiganiro coca akiba kirekire, ariko ndashobora kubabwira indirimbo ziwe 10 za mbere zarabwe n'abantu benshi. Mwibutse yuko mu kiganiro nakoze kivuga kuri DJ Fernando narababwiye yuko umuriyoni umwe w'amaviews ushobora kuwuronkako amahera angana hagati y'amadolari amajana 8 hamwe n'amadolari 3,000. Rero reka nze ndababwire indirimbo ya mbere ya D1 yoba ifise amaviews menshi. Ndababwira titre y'indirimbo hanyuma nce ndababwira n'amamiliyoni iyo ndirimbo yoba ifise. Wewe uce wibaza uti mbega nanje hamwe noba ndumunyamuziki canke hamwe nokora umuziki ko mfise iyo mpano nokora nanje sinotera imbere nkaba D1, sino rabira kuri ba D1 ku bikorwa bariko barakora. Rero indirimbo ya mbere ni indirimbo yitwa Abodi. Indirimbo D1 yakoranye na Socio Mora. Indirimbo novuga yuko yakunzwe n'abantu benshi. Uyu Socio Mora ni umuririmvyi akomeye cyane wo mu gihugu kibanyi, igihugu c'u Rwanda. Rero indirimbo niyo ndirimbo iri ku rubuga rwa D1 yoba ifise abayiravye benshi, ifise amamiliyoni 5 hamwe n'ibihumbi amajana 200 barenga 5,200,000 views bashoboye kuraba iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze imyaka 3 ku rubuga rwa D1. Hanyuma indirimbo igira kabiri, indirimbo yitwa Sitaki. Sitaki ngira ngo murayizi abantu benshi, abantu bakurikirana umuziki wo mu gihugu c'u Burundi. Yagize ati misitaki tatizo na mapenzi hivi niko busy na kazi za kama gupenda najipenda mwenyewe. Iyo ndirimbo nayo ikaba ifise imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 3 barenga bashoboye kuyiraba. Ikaba nayo imaze imyaka 2. Indirimbo igira gatatu nayo ni indirimbo yitwa ati Cutamba, bayikoranye na Mico do Beste. Mico do Beste nawe akaba ari umuririmvyi wo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Iyo ndirimbo imaze umwaka, ikaba imaze kurabwa ni miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 9. Numva yuko iyo ndirimbo nayo nyene ari indirimbo yakunzwe cyane. Indirimbo igira kane nayo yitwa Zero. Indirimbo yitwa Zero ifise imiliyoni 2 hamwe n'ibihumbi amajana 3 bayiravye mu myaka 3 ishitse ku rubuga rwa D1. Hariho iyindi ndirimbo yitwa Good Morning Love. Ni indirimbo imaze kurabwa ni miliyoni 2 millions de vues mu myaka 3. Indirimbo Good Morning Love ishitse ku rubuga rwiwe rwa YouTube D1. Hariho rero iyindi ndirimbo nayo yitwa Arekasha. Iyo ndirimbo nayo imaze kurabwa n'umuriyoni urenga ko ibihumbi amajana 7 baravye iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo cawumva yuko ari indirimbo ikomeye cyane, kuko indirimbo imaze kurabwa mu kwezi kumwe 1,700,000 abari indirimbo yakunzwe cyane. Ni indirimbo rero itariko iravyorosha, indirimbo imeze neza cyane. Hariho rero n'indi ndirimbo yitwa Aha. Iyo ndirimbo yitwa Aha imaze umwaka, ikaba imaze kurabwa n'umuriyoni n'ibihumbi amajana 3. Urumva yuko nayo nyene ari indirimbo imaze kumwinjiriza cyane. Hakaca habaho rero n'indirimbo yitwa Waiting. I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Iyo ndirimbo nayo imaze kurabwa n'umuriyoni n'ibihumbi amajana 2. 1,200,000 dovi baravye ino ndirimbo. Ikaba imaze imyaka 4 iri ku rubuga gwiwe rwa YouTube. Hakaba caho n'indi ndirimbo yitwa Inshuti ni indirimbo imaze kurabwa n'umuriyoni hamwe
n'ibihumbi amajana abiri, ikaba imaze amezi 11. Murumva yuko izo ndirimbo za D1 ari indirimbo z'inkoramutima, indirimbo zikundwa n'abantu benshi nkuko mubibona bigaragara ku rubuga gwiwe rwa YouTube. Hakabaho rero n'indirimbo igira 10 yitwa ubwoba. Iyo ndirimbo imaze kurabwa n'abantu barenga umuriyoni. Murumva abantu barenga umuriyoni bamaze kuraba ino ndirimbo ya D1, muca mwumva yuko ari ibintu biryoshye, ikaba nayo imaze imyaka 3. Rero izindi ndirimbo ntizishikana umuriyoni. Indirimbo 10 za D1 nizo zishikana umuriyoni. Indirimbo ya mbere ikaba ifise imiliyoni 5 n'ibihumbi amajana 2. Indirimbo y'10 nayo ikaca igira umuriyoni umaze kuraba ino ndirimbo. Rero nkuko nari nababwiye, D1 ku rubuga rwiwe hariko indirimbo 42. Zo harimo nizo yagiye arakorana featuring, ko no muri izi mwabonye yuko hari izo yakoranye na ba Mico the Best, izindi nazo bakorana na ba Social Mora, abaririmbyi bo mu gihugu kibanye icu Rwanda. Rero izindi ndirimbo ngira ngo mwaramaze murazibuka, hari indirimbo zitwa umunyuka, indirimbo zitwa za Doctor, hariho za Enjoy, Panda, Miss Burundi. Murumva yuko D1 amaze gukora indirimbo nyinshi. Akabaho za Love Connection, murazizi n'indirimbo nyinshi zakunzwe z'umuririmbyi D1. Rero kubera nashatse kubabwira indirimbo zashikanye umuriyoni, nizo ndirimbo 10 gusa zashikanye umuriyoni mu ndirimbo 42 ziri ku rubuga gwiwe rwa YouTube. Ariko reka ndakwibutse yuko zino ndirimbo atari indirimbo zose indirimbo imwe, kuko harimo iziri audio visuel, hakabamwo n'iziri clip video. Rero murabyumva yuko ku rubuga gwiwe hari 41 video. Psikologe rero niwe yari yabatunganirije kino kiganiro nkuko vyama. Ukaba rero utari bwagire subscribe, ugire na like nimba wakunze kino kiganiro, ushirire ko ka like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro nk'ibi bivuga ku bastar bo mu gihugu c'u Burundi bariko baravyifatamwo neza. Hanyuma tuzobabwira aba ba B-Face, tubabwire ba Dre bakirikundazi, muranyotewe amakuru yabo kugira ngo tubarabire ibikorwa vyabo ukuntu bimeze kuri izino mbuga ngurukana bumenyi, na cyane urubuga rwa YouTube. Tuzoza hanyuma tubabwire n'amakuru avuga ku baririmbyi bakera. Abaririmbyi bakera sinibagira Cedric Bank, kuko nakuze Cedric Bank ari dramati uno munsi. Nakuze Cedric Bank ari kiriku uno munsi. Urumva yuko Cedric Bank ntashobora kumusiga inyuma. Ndababwira ivya ba Roriro yarayiriye hiti biteranye n'ubwoba. Mugabo aba Gen Z, aba bantu buno muzi, abana ba Demire ntimuzi amateka ya Roriro. Niyo mpamvu Roriro nakora umuziki umeze gute mutamusute ngo murabe ibikorwa vyiwe. Ariko Roriro respect sana. Roriro naramuroreye cyane, tuja mu mafilime tugenda tukariha n'amahera kugira turorere Roriro na Chanera. Murumva yuko byari ibintu bimeze neza. Rero muri bino biganiro nabemereye ngomba kuzoza ndakora bijanye na industry yo ngaha mu gihugu c'iwacu, mu gihugu c'u Burundi. Ngiye kubikora cyane. Nimba hariho umuririmbyi mwa mwifuza yuko twobaronderera amateka yiwe, twobaronderera ivyiwe vuba, murashobora kutubwira muri commentaire muti turashaka Dramati, turashaka uyundi muririmbyi nimba ari Kiriku, turashaka Fariaz, turashaka Roriro, turashaka meme Cedric Bangi, turashaka Pasi Etoile du Centre, turashaka meme na babandi basa n'abatakiri mu gakino k'umuziki, murabazi ba Overdue, ya migwi ya indi nyene muca muyibona, canke mutubwire tubarondere ba Ropigime. Ndazi yuko benshi abantu muri ko murakoresha zino mbuga mukurikirana ama YouTube, abaririmbyi bakera benshi hari ababihevye kandi bari babishoboye mutazi nk'aba Crazy, benshi nawe muzi. Ariko tuzogerageza turondere ivyabo kugira ngo
tubagarukane bamenye yuko nabo bagiye barakora kandi nabo baririmbyi bariko baraza no munsi nabo babigire ko kugira ngo bamenye yuko mu muziki ushobora kuduga hanyuma ukagwa. Rero psychologue ndabasezeye naho butaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you.